Bon, uvuze ambiance love je ikintu ntahura n'umunyenga w'urukundo. Nk'ica mbere nohitamwo ndakunda abatipe bameze neza muca mubabona na mwebwe b'abatipe Jean bamusanga afise poitrine ico n'ica mbere. Ica kabiri ndakunda umutipe afise isuku, umutipe afise isuku. Shalom shalom, mumeze neza? Je meze neza ndashima, imbere n'inyuma urumva ko mba meze neza. Nishimira kuba mfise ubuzima, subira kubaramutsa. Ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana, ayo niyo mazina yiwanje. Shaka unyitwe Timote, canke nyitwe Israel hanga ry'Imana, yose ndayemerewe. Nyitwa Super Manager. Ayo yose niyo mazina yiwanje. Suye kubakira, ndanabashimira cyane kuri mwebwe mwamaze kuba mukora subscribe cyangwa sabone mu rurimi rw'igifaransa. Kora like, share na comment, hama tubandanye dutera imbere. Nishimiye uyu munsi gusubira kuba ngaragara kuri kamera nyuma y'igihe kinini twiga tubandanya twiyubaka. Uyu munsi ndumva ko mba meze neza. Nihanganisha abantu mwese mu bitameze neza, ku bantu bagwaye, abantu bagwaje, abantu bari mu bihe bitandukanye, ndabaremesha katariko bizohora. Ivyo ni ibintu ni challenge shetani abashaka kuba yo duteza, ariko nk'umuntu azi neza ko ejo ari heza canke yemera Imana, nizera ko ivyo ari vy'igihe gito kandi nta mvura ngidahita. Shimye rero gusubira kubaramutsa, kora sabone canke subscribe, hama ndamenyeshe ko ndi ku kibanza kimwe ciza hamwe tugiye kuba tugaragara. Nishimira cyane ku bantu batwemereye kuba bo duha location inyuma y'igihe kinini tuharondera, ariko Imana igira uku itanga umugisha. Ubu tugiye kuba tugaragarira mu kibanza kimwe kiri kuri route rigana muri Congo, uri kuja mu Kajaga, ni kuri Nonara Hotel canke iri barabara uri kuraja mu Gatumba. Ni hamwe uburenganye kuri Shanik uhita ubona imbere ya Savonor ahantu handitse Nonara Beach. Ni kibanza ciza cyane, murayibona aho ushaka ico gufungura, ushaka ico kunywa, ushaka kwakirwa. Hari service nyinshi nziza tugiye kuba tubashikiriza mwa ino processes canke hano hantu tugiye kuba tuba. Vy'ukuri nkizera ko tugiye kuba tubana neza mwa kino kibanza, na bamwe bakunda gufungura ivyanyu birahari, kunywa ivyanyu birahari, kuva ku kinyobwa ku binyobwa bisosa vyose birahari, ku binyobwa bisembuye vyose birahari, ku liquors canke ama primus vyose birahari. Shimye rero gusubira kubaramutsa. Ku mazina yiwanje ni yayande nyene, ni Pastor Nahimana. Uyu munsi mu nkundire subire ndabaramutse, ariko sijeje nyene tugiye kuba tubana n'umwe mumaze kuba mumenyera. Sijyambere agiye kuba agaragara kuri micro za World Vision TV canke kuri screen za World Vision TV. Ni umwe mu bakobwa beza kandi ndanashimira cyane. Twatanguranye umwaka ameze neza, urabona ko n'uyu munsi yatwitavye ku butumire aho tuba tugiye kuba tubana mu busesangura. Unkundire mbanze ndamuramutse. Ku mazina yiwe ni Berize, ariko kumbura arafise nawe ingene aza kwidondora. Berize ndakuramukije. Pastor ndakuramukije cyane. Kwatakoze widondore tuje ndakoze ubwiwanje, ariko nabandi widondora. Guys, muramaze kumenyera vraiment sinkira umushitsi vraiment. Naramaze kuba umusangwa. Bon, mugabo kuri bashasha basanzwe badukurikirana kuri Wide Vision TV, amazina yanje ni Iradukunda Berize, ariko benshi bazi ku izina rya DJ Lamwiza Baby. Nkaba nishimye kwa nsubiye gukorana na CEO wa Wide Vision TV. We thank you also, ndagushimiye cyane kubona wasuye kutwitaba. Ivy'ukuri ni iteka suye gutegwa nawe kuba ugaragaye kuri screen zi television. Si televiziyo yiwanje kubisanze, ni televiziyo ya twese. Kuri wamaze gukora sabone, vy'ukuri ugiye kuba ujya show canke ujya umunyenga n'umunezero vy'ukuri. Uyu munsi tugiye kuba tugaragara mu kiganiro ca Ambiance Love. Urabona ko tuba turiko turarangiza weekend, tutangura twinjira ku yindi week. Urabona ko tuba turiko turanarangiza kuno kwezi, twinjira mu kwezi kwa kabiri, ahari ukwezi vy'ukuri kuba kwahariwe ku bantu bakundana, ku bantu bari en couple. Urabona ko abari ibintu vyiza. Guco rero tugiye kuba tubana
muri topic zivuga ku rukundo, then murabizi ko atari ubwa mbere dukoze ambiance love, ariko ubu tubikura ku rwego rumwe tubishira ku rundi. Behind camera ni umusaza, mwitwa umusaza, ni PRF parfait, umwe mu bantu babikora neza. Ndagushimira musaza, and God bless you vraiment, ndagusabira umuhezagiro. Tugiye kuba tubana muri ambiance love, umunezero w'urukundo canke umunyenga w'urukundo. I'm so sorry ku bantu batariko barabitahura neza, ariko please tuze turatera intambwe, please mugenda mu bitahura. Hama mbaze Berize mvuze ambiance love utahura iki? Ambiance love utahura iki? Ambiance love. Bon, uvuze ambiance love je ikintu ntahura n'umunyenga w'urukundo. Nico ntahura. Turamutse abantu bari mu rukundo, turamutse abantu bari en couple, turamutse cyane. Ndanabwira ati nizere ko muri mu munyenga, aho bitameze neza kumbure tuzogenda twigishanya soon as possible, natwe twigaragaze. Uyu munsi rero tugiye kuba tuganira kuri topic murazi ko twatanguye dusigura urukundo icarico, twiga urukundo icarico, muri make urukundo rw'abantu babiri, impamvu ruza. Ubu tugiye kuba twiga kuri ku yindi ntambwe vy'ukuri twinjira mu munyenga w'urukundo. Uyu munsi tugiye kuba twiga kuri topic ivuga ko ingene wohitamwo neza, ku mahitamwo yawo umuhungu canke umukobwa, ivyo woshingirako canke vy'ukuri ukumva ko nawe amahitamwo yiwawe vy'ukuri yobashingiye kuki, ushaka umeze gute, we urinde, ibintu nk'ivyo. Ariko kuri ivyo vyose biba bifise principe nyinshi yuko umwe wese ateza kuba afise amahitamwo yiwe, nawe murabizi, ariko hakabaho n'izindi nyinshi usanga duhurirako. Hari abatipe usanga bavuga ati je mba nikenereye umutipe navyibushe peut-être canke yogurutse, ariko hari n'izindi usanga duhurirako. Par exemple urabona ko haba hariho inyifato nyinshi ku bana b'abakobwa n'abahungu, tuba tuvuga ati nka twimbo nk'umuntu atarahitamwo ikintu yoshingirako. Dufise twabategura iyo topic, gute wohitamwo neza uwo muzubakana kame. Ntituvuga za nkundo za copinage, no. Tuba tuvugana n'abantu bakuze, tuba tuvugana n'abantu vy'ukuri bazi ivyo barimwo bitahuye. Tubaza kuba tuvuga no kuri topic ya kabiri, gute wotsindira aha rero tuza twigisha abatipe ingene wotsindira umutima w'umukobwa. Gute umwana umutsindira akavuga tujya mu tipe is my type, akavuga ati ni guyi wanje. Aho se rero tugiye kuba tubana na Berize vy'ukuri mwisasangura ivyo byose, twabateguriye ibintu byinshi vy'ukuri, tukizera ko muza kuba muryohewe. Mwebwe mwamaze gukora sabone, mwibuke gukora na like please, mukore na share, tubandanye dutera imbere. Hama ntatevye vy'ukuri ndeka mbanze nganize na Berize, ndamubaza ati nka wewe yugiye guhitamo nk'ibintu bibiri gusa, bibiri nyene tu, ndamutungu yari ibintu atazi, ariko bibiri wenyene agiye guhitamo yoraba ni nk'ibihe Berize? Pasteur. Bon, nk'ibintu bibiri je mbona no yitamwo. Bon, nk'icambere no hitamwo, ndakunda abatipe abatipe ameze neza mucamo babona na mwebwe babatipe Jean bamusanga afise poitrine. Toni cambere. Ica kabiri ndakunda umutipe afise isuku, umutipe afise isuku ndamukunda vraiment, nibaza ko ari ivyo. Urumva ko principe ziwe ni principe ndamubajije zibiri gusa, kumbura yari kuvuga n'izindi, ariko icambere na mbere mutipe ushaka kwegera Berize nabanza uterura icyuma kabisa. Ngakunda poitrine, kumbure usanga aryoherwa yaryamye nko mu gatuza k'umutipe, then ivyo navyo ne bibaho. Ariko mu nkunde tudatevye, nateguye vy'ukuri bimwe tugiye kuganirako. Jewe ubwanje mu byo nateguye mu vyumve vy'ukuri kugira amahitamo meza. D'abord urinde ikintu cambere uteza kuba urondera Imana, shaka Imana my friend.
sinzi bereze ikintu ca mbere jewe kubwanjishira Imana imbere wewe kubwawe kumbure wewe n'umutipe ari afise poitrine ariko maybe kari zimwe mu ntambwe woshika ko abanje kugira guca kw'intambwe kuko jewe ugwego ngezeko sinumva ko noza gukunda umuntu ntabanje kubaza Imana no muriko murabyumva ikintu ca mbere ni kubanza gushaka Imana tuvuze gushaka Imana we wumva iki muri couple muriko imbere yuko wumva ko wotera intambwe uko kinjira mu rukundo mvuze ikintu ca mbere topic ya mbere no gushaka Imana we kubwawe uvyumva gute bon gushaka Imana ni ikintu abantu twese dusanzwe dukora bon gushaka Imana nivyo kugira ngo ushobore kwinjira mu rukundo hariyo abantu usanga bakunda kubaza Imana kugira ngo ntakore ibihumanye n'ishaka ry'Imana ubundi ibintu byose imbere yuko bikora ni ugushira Imana imbere ego urumva ko icyo ari kimwe kiduhuza by'ukuri uri umutipe yiyemera canke uri umukobwa yiyemera azi ivyaremwo bien sûr teza kuba ubanza gushaka Imana kuko ibi byose tuvuga ni ibintu by'ukuri biza gukompleta icyo Imana yavuze kuri wewe canke icyo Imana yavuze kuri mwebwe mutipe na cyangwa mutipe yiyubaha imbere yo kwinjira mu rukundo kugira amahitamo banza by'ukuri ushaka Imana hama icya kabiri tudatevye ni kwimenya by'ukuri kwimenya berize mvuze kwimenya kubwa utahura iki kwimenya utahura iki uvuze kwimenya kubganje uko ndabitahura no kumenya mbega jewe ndinde ye no kumenya jewe ndinde hama nkamenya umutipe nshobora guhitamwo ati n'uyu mu gihe nabanje kumenya ariko uwo ndiwe niho nshobora gufata decision yo kugendana n'umutipe ahwanye nanje ahuje nanje ego urumva ko by'ukuri iyi po ya kabiri nayone iza by'ukuri iza kumva ko imbere yo guhitamwo ukabanza kwimenya urabanza kwimenya bien sûr kamenya ati ndinde shaka nde uwo muntu shaka ameze gute ntabari bya bindi byo kumva ngo uyu munsi ngo natoye ubu ngeje ngo nubundi ngo ntoro yundi no uri serious utezwa kwanza kwimenya kuko sinzi ko wiyizi neza wocuza kwandurura vya bintu byose ubonye nka jewe imbere ya byose ndiyizi cyese noza gushaka umusheri nzorinda kwibutsa gusenga no ivyo ni principe sishobora kuja guhiga umukobwa kuko je ndiyizi deja nta mukobwa nzokwibutsa gukora sinzokwibutsa gusenga sinzokwibutsa umva abari vya bindi biri standard biri ngaho vyukuri umaze kwimenya birakorohera guhitamwo umaze kwimenya birakorohera guhitamwo ukavuga ati jewe ndiyizi amahitamo yiwanje ndumva ko nimba ndusenga vyukuri nanje nkeneye umeze gute ugusenga voilà hanyuma ica gatatu novuga n'ukuntu ntiwihute uri kurahitamwo ntiwihute guys hewe umukobwa uri kuradukurikirana je kubganje izi ni integuro nateguye habaho kutihuta mvuze kutihuta mu rukundo cyo guhitamwo we kubgawe bitahura gute uvuze kutihuta mu guhitamwo donc uko je no bisigura uko je numva no bisigura donc ni kugenda buke buke mu gihe kwanza wamanze kumenya uri wewe utegezwa gufata decision yo kuvuga ati bon mu gihe namenye uwo ndiwe ntegerezwa kugenda slow by slow kugira ngo shike kuri wa wundi numva duhuje mind wa wundi numva duhuje imirimo yose wa wundi numva no ivuga gute wa wundi numva yuko nishimira anyishimira ego urumva ko iki ni kimwe mu bintu by'ukuri bituma abajene benshi canke abantu benshi bava mu rukundo ugasanga bakora ibintu batabanje kwiyumvira kwabona nk'umutipina arenga cyangwa umukobwa ukabona ati ni mwiza ugahita wumva umenga uramuhaye sentiment zo kuba mwinjira mu rukundo canke nk'umukobwa ukabona umutipe yujuje vya bintu vyawe poitrine niki nawe ugahita ufata umwanzuro canke ugafata ingingo ngo tuje mu rukundo aroroke
wihuse hari za principe twavuga mbere utabanje kucako ukaca wihuta hama vy'ukuri hano hantu nukomenya iki gikurikira ibintu vyose ni bukebuke kandi ikintu kimwe cyo mwomenya nta kintu c'agaciro ciza kiza vyoroshe iki kintu mu vyumba ushaka ikintu c'agaciro urafata umwanya birafata igihe kandi ntikica ciza coroshe no birafata process ni processes urumva ko iyo topic ya gatatu nayo ni hari hama ikindi vy'ukuri kuba uri umutipe canke mu mahitamwe iwawe ushaka kuja guhitamwo vy'ukuri banza aka kantu kumva aka kantu koko ndagasurinye shaka uburyo shaka amafaranga kubura umukobwa ndanashimira n'abakobwa akinogi hari abakobwa basigaye baturusha amafaranga basanga umukobwa akina deal canke aradandaza canke akora akazi ugasanga basigaye hari bariyo basigaye baturusha amafaranga baturusha gukora peut-être tubarusha gukora mwe mukamuturusha n'amafaranga hari abakobwa b'abanager abamanager women barahari ibi bintu mu vyumve mvuze ku gushaka amahera cyangwa gushaka uburyo ku bwawe imbere yo guhitamwo uvyumva gute ko jewe hari ndashaka kuba nifata nkavuga ati imbere yuko nja no guhitamwo reka ndondere les besoins primaires reka shaka uburyo reka shake ivya bintu vyose bizotuma nigaragaza we ku bwawe gushaka uburyo uvyumva gute gushaka uburyo uko je no gisigura muri ca gihe uvuga yuko ushobora gukendera wa muntu yoza akungirira bon ubanza kwanza mu gihe wamaze kwimenya apana yuko ushaka yuko vyose ari inkorera hari abatipe bakunda abakobwa bakora hari abatipe bakunda abakobwa barondera apana babandi bareza amaboko just kubganje bon kurondera amahera numva no koresha inguvu zanje zose mu kurondera amafaranga yo kwifashisha muri bimwe bimwe mu byo nkenera donc mu byo nkenera atawe ndinze kubwira ngo shaka ngurira iki oya ariko nkamenya yuko jewe nyene jewe nitahuye jewe namenye wondiwe ari je ntegerezwa kwikorera ivyo bintu mu gihe nakoresheje amaboko y'uwanje n'inguvu ziwanje niko nabisigura urumva ko iyi ni ide vy'ukuri iba iza vy'ukuri iza itwereka kwinjira vy'ukuri mu rukundo guco je aya ni zimwe mu ngingo nateguye vy'ukuri ingene ivyo ubanza gukora imbere yo guhitamwo twavuze cambere kurondera Imana turumvikana ko nimba uri umuntu uzi ivyo ushaka uri umukristo kame ikintu cambere imbere yo guhitamwo utezwa kuba worondera Imana mukaba connect ikindi ca kabiri twabonye kwimenya wowe nyene ndinde shaka nde ibintu nkuko just wawo ndi muzohuza ikindi ca gatatu twabonye ko tutokwihuta twabonye ko ikintu cyose c'agaciro kizira igihe kandi gisaba ubuguzi ikindi ca nyuma tubonye nuko dutezwa gushaka uburyo vyari vyiza ko tuja gushaka abo dukunda twabanje gushaka uburyo kuko ico nizera neza nuko marriage is no like ntabwo si chance gukora mariage si chance guys ni ibintu bifata igihe ni processes habaho integuro kandi bino vyose zeta puteza kuzicako mu nkunde rero tudatevye turinjira cyane ku batipe namwe twigishanye gute wotsindira umutima w'umukobwa urumva ko ari topic zibiri zigiye kuba zinjiranamwo ariko nta kibazo vy'ukuri ariko twizera neza ko buri mutipe ingene ya approaching umukobwa cyangwa ingene amwegera habaho ingene nawe nateza kubagaragara kubgawe fata kuri umuhungu par exemple reka tubifate kuri umuhungu nigiki wokora nk'umwana w'umukobwa kugira nawe wumve kakwishimiye iki just ingene wo mwigaragaza ko wogaragara then ibintu nk'ivyo rifate kuri umuhungu ubu turi kumwe Beriza tumufashe kari umuhungu reka numve muri make ibintu yo principe canke base yo hagararako mu mahitamwe yiwawe basha muravyumva ko baje kugira umuhungu tayari mu ndondere umusheri rero
kugira ngo umukobwa ndamwigarurire canke ndamwiyegereze ndi umuhungu. Bon, abakobwa n'abantu vraiment bakunda utuntu twinshi dusa neza. Coco ndakibabwire guys. Ndakibabwire bro. Jewe ndi umutipe nshaka ko abakobwa ndabiyegereza, ntegerezwa kwambara bien kwanza. Impuzu nziza zimeshe zisa neza, ibirato vya bien bisa neza, nkashako n'agaparfum kamota neza vraiment, ku buryo ndenganye n'ahantu hari abakobwa avuga ati wow you are handsome. Ego niko nabivuga. urumva ko Berize Dejo yari yabaye umuhungu, Berize nyekari yabaye Beri. Berize yari yabaye Beri. Then ibi ni bimwe rero nk'umwana w'umuhungu wumva ko ushaka kwegera umukobwa, twarabye ingene wohitamwo neza. Ubu turiko turashaka gute wotsindira umutima w'umukobwa, vy'ukuri akavuga ati uyu muhungu vraiment ari class, n'umuhungu numva ko noshira mu mutima nkamuha ikibanza vy'ukuri kimukwiye. Turagenda turabira hamwe ivyo twabateguriye. Ikintu ca mbere cyo womenya guys nuko utegerezwa kwifata neza. Tuvuze kwifata neza nkavuze ku muhungu kwifata neza, wavuze ibintu vya parfait niki, ariko jewe ku muhungu gusa neza, icambere waramaze kwimenya d'abord ugiye kwa approachinga wa mutipine wumva ko vy'ukuri vyose imubona ko akaranga, uburanga, ubwiza niki. Ikintu ca mbere wo kumva ugiye wumva ko wokora kugira utsindire umutima w'umukobwa, utegerezwa kwifata neza. Yarabivuze hari abatipe vraiment ushobora kubona natwe bwantre nous ku bahungu ushobora kuvuga tujya mu tipe vraiment ni gikundiro. Ivyo vraiment natwe bora bidushikira ukavuga ati ujya mu tipe ni gikundiro. Ivyo bibaho ugasanga mu tipe ya mari smart, aga perfume, aga parfait, akora ga sport, ugasanga ni ibintu vy'ukuri wumva ko nawe ushobora kubona ujya mu tipe ukavuga tujya mu tipe ni gikundiro. Guys, uri mu tipe ameze nkuko n'umukobwa umuciyeko aravuga ati jya mu tipe vy'ukuri ameze neza. Sinzi ko nawe ari cyo kongera ko ngaho ubwawe ubonye umutipe ameze nkuko ubu wasubiranye izina ry'iwawe ntabasamaza. Uyu munsi niyo mpamvu niyegereje umwana w'umukobwa, umutipe ameze ari smart, yakoze aga sport kiwiwe, ari room nko mutipe mubonye nkawo umukobwa we wiyumva gute? Umutipe tumaze guhura ameze nkuko nari nababwiye, akora aga sport ka bien. Umutipe vraiment ndavuga ati much respect, nkavuga ati vraiment you are handsome, usa neza, ugaragara neza, arankurura. Umva tipe mumeze nkuko ko muba mukurura Berize, ariko amusose ari twe yari abantu tutadushaka ibintu vy'amapoitrine birenze. Sinzi ko tuzokundwa cyane dukundwa. Je nta ibintu byo guterura ivyuma sana, no gukora ka gym kugira ngo me ndi en forme. Je sishaka ibintu vy'amapoitrine niki ko je sinzoja gucunga kabari cyame. Jewe kuza kugira amaboko niki no, je sinzoza gucunga akabare. Niyo mpamvu ntabashaka kuba ndi umuntu nyene ari big aca ahantu nyene ukabona menga n'inzogi bozipanura no, canke nawe bawikundira bijya nyene uvuga ati wa wundi nyene azonterura hejuru akamanura pore akanansama. No mutipe wawikundi ugira ndengera igicenda. Then mvuze umutipe afise poitrine, sinavuze babandi usanga ari amaje bamwe usanga bahagaze ku muryango araba sécurité no. Hari umutipe ashobora kuba afise poitrine mugabo ugasanga bon ni poitrine yiwe atariyo ya travail, ugasanga ni ya sport nyene nkuko babivuze yakoze. Then kuja muri gym tonic, kuja nyene muri close, ugasanga ni umutipe nyene ameze neza, ari en forme. Ni uwo mutipe navuze, apana ndi barengeje oya.
narenze ko wikundira babandi dusangayo twinjiye mu mabar cyangwa mu kabare baba ducunze bacunze akabare. Guys, ubyumva rero ko iyi ntuze ya mbere uteza kubura umutipe yifata neza ari smart vy'ukuri, natwe bwe hagati yacu tubonye umutipe ameze uko turavuga ati top. Iyindi ngingo ya kabiri abakobwa nabonye bakunda nagiye kuba sesangura cyane n'abatipe baca bugufi. Ko bwawe tuvuze baguca bugufi ku mutipe we utahura iki? Mtipe aca bugufi ni wa mtipe usanga atiyemera avuga je mfise ibi, aje kukudraga agacaza kubwira je mfise ibi iki niki, ukazamba kubwiye ngo nzogutwara mu ijuru, ukamenga ijuru ni igiwiwe nirijamwe abantu bose. Abo batipe ntaho nkeneye. Guys, muvyumve, nimba hari umutipe kuri ariko aradukurikirana kuri Wide Vision TV afise gahunda yo kundraga, ivyo prama bikuremwo bon niwicishe bugufi. Hari abakobwa bakunda umutipe, donc abakobwa bose barakunda umutipe yicisha bugufi. Then harakumva ko guca bugufi kukwizeza ijuru, ivyo byo nizere ko atamutipe yobikora, ariko gasanga hari umutipe ugasanga ari umutipe we muri ko muraganira akwizeza V8 ugasanga nta n'imodoka aragura. My friend, kuvuga imodoka meme ikinga ukamwizeza buri gihe ngo ugasanga rero tipe mwipasa muremure ukiha muremure buri gihe ukumva ko ugurira umukobwa ibintu birenze, cyangwa buri gihe mugiye guhura ngo afata taxi. Guys, iyo siyo level twe turiko, no ifo kuca bugufi. Akandi kantu nabonye gakunda abakobwa bakunda ni handi mwa muri kumwe, then wagira uramwegera iki mubwira utuntu umwongorera, then umwongorera just uce bugufi umubwira ibintu umwongorera. Ariko rero ubanze urabe imbere yo kumwongora, kuko wegera ugutwi banze wisuzume muri ryasuku giwawe taza kumwongorera wari ibitunguru wari amajojo niki babakeneye ya mpumuro nziza nyene kuvamwo imwe avuga ati wow umutipe ari class. Inyuma yo kunyubaha akumbwira utuntu anyongorera ameze neza, wewe nk'umutipe ameze nkuko turi mu bantu cyangwa turi muri ceremony isanzwe ukaza wumva nk'umutipe bya bindi byose arabikwije ariko arakwegera aja kongorera ku bwawe, umutima wawe uvyumva gute, wisanta gute ku bwawe? Bon, umutipe jameze uko proma ni santa à l'aise, nkumva yuko nyene bon ari wa mutipe nkeneye. Ego urumva ko abakobwa twagiye turabagema by'ukuri ku tuntu babikundira guco. Guys, tumenyere kuyifata guca bugufi, then guca bugufi kwacu kube ari kugaragara imbere yuko uja kudiraga umukobwa, ko ari abakobwa byensiri bafise umutima avuga ati je umutipe ameze uko nuko niwe shaka. Apana babandi baba badukundira amafaranga ubona ko yanabuze mwa kino gihe cheka bisa nazoze ubu muntu aza kunyegera ngo afite amafaranga. Wapi kabisa, narakubiswe nta mafaranga ya mbo hayo kujya nyene ya buri munsi, ayibiharage niki n'icapati maybe na minute ayo ndi nayo kabisa. Ariko kumva ngo nzokwizaza ngo buri gihe uzuratana taxi na bino bitoro ndacapambana. Guys, sisters ndacapambana, ntaho turagira turacashaka mu vyumbi. Uti rero twambare tennis de sport tuje kwaramutse yo ahubwo bibashobokeye apana ibintu vy'amahotaro. My friend, ihubwo genda none imagine umwana w'umukobwa aje kuraba umuhungu reka dufate yakwijeje ko byose bihari, we nawe uci ugenda uri poche vide ukaca usanga ahageze yuko utaha akaca kwima y'amafaranga azoca kumanipira nozotana amaguru. Ni hamwe utangura kwiyumvira kurari wiwe. Imagine kurara ku mutipe atagahunda we kuvyagubwa, urumva imbaraga ivyo bintu bifise iyumviye so kintu kiragoye. Guys, rero nkuko yabitubwiye pastor tuze turagenda twagavye abantu ataho dukora tureke kwitega imifuko y'abatipe, just dukore natwe dukore amaboko mu mpuzu. Wisanze umukobwa yiyemera aka kantu mukumve ja kuraba umutipe nawe wihagazeko vuga ati nubwo atompa ya déplacement edaire ivyo araba tipine bitaho yabwira ati no
nofuba ko umutipe ari we vyose abiri hano uyu munsi ndagenda ndamuraba wanashaka ahubwo nije ndaramuzimana kandi uwo musanze he iwe tijewe nije ndamuzimana wanashaka urabuzi ko umutipe vyakunda tereka ndamutekere reka ndamugire utuntu n'utuntu tini nako katuza gufata je ndayigura aho rero ucubona umutipe umukobwa vy'ukuri aba ari umutipe ategura hama akandi ka gatatu mwomenya nuko menyera vy'ukuri ushaka gutsindira umutima w'umukobwa muvugishe kenshi gashoboka kuvugishwa kenshi gashoboka n'umuntu wa mutipe wawe mwe muvyakira gute safi sana bon je ndavyakira neza vraiment kuko ni navyo bintu bituma wiyegereza imitima y'abakobwa kumwitaho kumubaza uko yaramutse uko yiriwe yafunguye uko kamubaza ivyo yiriwemwo cyane vyiza aho ni kuri ya ngingo yo kumwitaho muvyumve guys ushaka kuba wotsindira umutima w'umukobwa ivy'ukuri muvugishe kenshi matin umuvugishe kuri apel sinzi abatipe jingene twiyizi ndabizi rijyaju ryacu ryo mu gatondo uri kwibwiramwo umwana canke umukobwa bari niji kabisa sinzi naje mpora ndiko ndivugisha ubwiwanje sinzi nkazanga ndiko nkoresha mu gifaransa bayitwa voix caressante nkajewe ukaza humva rijyajwi ryo mu gatondo kubita kora umwana umuvugishe muwazi ingene yaraye then abone ko umengo uramwitayeho saa sita mumworeze nk'aka message canke umurungikira aka message kuri WhatsApp umubaza ati WhatsApp nyene umubaza ati wafunguye we utuntu nk'utwa wagiye kuruhuka utuntu ariko vyagira ni mugoroba rero A1 vyumve kabisa we nk'uwo mutipe uto tuntu yatukumenyereje kubwa uwo mutipe na vya bintu vyawe nyene wabimukundi umutipe wo mwesha pa vraiment tuvugisha ukuri nta ico kivuga kwiki ariko vraiment urumva yuko uwo mutipe wo umwiyankisha aya vraiment unyene uramwiyegereza bien kuko ni wabazi ico ukeneye ni wabazi then uriwe urumva ko uyu munsi abatipe nawe turiko turivuga urumva ko duteza kuba umenyereza umwana w'umukobwa kumwiyegereza kumwitaho maybe nk'abantu twe dukora akazi twuma twiruka uwo mwanya kabisa baze batubabarire jewe kenshi nkunda kubona umwanya gake ariko ivyiza nuko vy'ukuri tuba twinjira cyane kubitaho kuko ico ukunda naje ndibaza ko uwo nakunze kumuburira umwanya kumuvugisha mate na ryajwi wanje saa sita kumukubitira aka message kuri WhatsApp canke ahandi mwijoro kumwitaho nk'isaha imwe kumuvugisha isaha imwe zibiri ivyo nizere ko bitongora ariko kandi uri umutipe yemera tuba bakeneye babahungu bagifise ivyo bakora ariko inyuma y'akazi babiteho umukobwa mutekere mubwire muhe story za story ziza zimuganisha kuri vya bintu biboneka ibaze uri kutekerwa n'umuhungu akuririmbira agufashe neza we kubwego vyakira gute ni wihiyo design kuri wewe ningene wo mugani ucitubwira no tujambo tumwe wokoresha then kugira nawe umwereke vy'ukuri ko wavyishimiye Pastor shaka byose ndayivugire kuri kamera kuye bivuge kuko turazi by'ukuri erega n'abatipe turapfa kwikosesha mugana natwe tu sinzi kari kubera ikibazo c'ubukene mwadogije ibiciro sinzi ariko uwo munezero namwe tuba dukeneye kubaha ariko ugasanga namwe hariho ibintu bimwe muduteramwo ubwoba we uhuye n'uwo mutipe ariko gufata uko nawe tubwira ingene wo kwigaragaza ingene wo kwifata bon je mpuye n'uwo mutipe ankorera ivyo byose bon yaranje agakoresha uburyo bwose bushoboka kugira nyiteho bon afate neza just bon je kubwanje vraiment umutipe nanje no kuyaranja nkakora ico nshoboye cyose nkamunezereza vraiment nkamwereka vraiment yuko atatubiye aho yagiye ari ahantu ha bien nkakoresha twatuntu nyene twabigeme dusanzwe dukoresha mugabo nyene nkashamwe n'utundi tubijya twiwanje tundimwo ego
urumva ko by'ukuri nabone baba bafise inattention ku bantu babakorera ivyo onya maybe ko tuba dufise n'abakobwa baba bakunda amafaranga baza bashira amafaranga imbere abo rero sibo turiko turavugana nabo turiko turavuga baba bakobwa by'ukuri baba bashaka urukundo ingene ugenda ubasatira wegera mu byibuke ko ku bantu batoyikaye n'ikaramu twavuze kwa kino kintu cyo kuba kwifata neza kwiyitaho kuburi smart turavuga ikintu cya kabiri guca bugufi ingene wo mwaproshinga ingene wo muvugisha muri mu bantu canka handi n'ikindi cyo umuvugisha kenshi gashoboka turabiye hamwe ingene udukoryo canke utugest ushobora kuba wokora ugafatisha umutima w'umukobwa vy'ukuri Berize ndakubaza inyuma y'ivyo nk'utundi tuntu twe nk'abatipe tutazi nk'udusokre wo twibira niki kugira twumve ko twotsindira nk'umutima w'umukobwa mwamukunda ni nk'utuwe kugira ngo twumve turangiza harimo n'akandi kantu vy'ukuri twize kuri mwebwe kuko hariho n'utundi tuntu mwe tuba tubarimwo twe tutamenya ni nk'utuwe Gosha kamena amabanga wewe yamene oria urukundo ubunya bari urukundo tuba dushaka twe tuvwinjiramo vy'ukuri tuzi cyo mukunda kubyo ukumva ko nimba ushaka kwegera umukobwa genda witunganije ntibiherere gusa byandi byo gusa neza bya bindi byo kuba ukora gasport hariho n'utundi tuntu mwe mukeneye kumbure tutazi ni nk'utu just utumenere nyene ryo banga kugira ngo ejo canke hirya yejo twumve ko twovyinjiramo by'ukuri twumva dufise izindi noso guys amabanga pramangira ndayabe ndagoye bava bantera amabuye nk'amabanga je ntubabwira abatipe umutipe ashaka kwiyegereza umukobwa namwiteho kenshi amenye kwanza ico umukobwa akunda umenya ati mbega umukobwa turi kumwe mu rukundo akunda iki yankiki just na mumenyane nanje ndi umukobwa nkamenya ivyo umuhungu yanka canke akunda then tukabikorera ko ivyo bintu turiko turabiyaga mu kubiyaga apana hahandi mu kubiyaga usanga iki niki tuja slow by slow buke tugende twigana unyiganda kwiga iryo niryo banga rya mbere no babwira ikindi naco turakunda abatipe bugurutse batuganiriza ibijanye na projet runaka ego apana wa mutipa kuma kubwira je t'aime gusa oya aya vram mutipa kubwira ati je mfise projet iyi timbega muri iyi projet wo untereye mwiki ukamufasha kugira umufashe ko developer yego ibintu nk'ivyo nyene ego urumva ko aka kantu kanyuma mukumve guys aka kantu kanyuma gatumye nibuka ibintu byinshi by'ukuri ku bana b'abakobwa hari abana b'abakobwa baba serious guys apana wa mwana muzobana mu rukundo imyaka 3 4 5 ata kintu kigaragara murageraho hasigaye ngo shaka kubera umugore no ikintu ca joteme ni vyiza by'ukuri baragikunda kwama bumva amatwi yabo iryo jambo bararikunda kubitaho barabikunda ariko mwibuke ko umwana w'umukobwa bari karakura mwibuke yuko umwana w'umukobwa hari ikindi ashaka izo gusa nizikwiye guys aka kana avuze gatumye ndagasurinya cyane nuko umwana w'umukobwa yugurutse abashaka ko muganira ku ivyo by'urukundo ariko umuganize no ku ma projet muganize projet ziwawe ivyo ushaka kugeraho ivyo ukora uyu munsi sarabizi ugasanga we uri umuhungu ushaka gutsindira umwana w'umukobwa umutima wiwe nakaza ukora ntakaza mubwiza ukuri akazi nako muvuga ko gaciriritse mubwiza ukuri kuko hari umwana w'umukobwa ashobora kuba afite ico bitwa mindset iri hejuru afise kwiyumvira ugasanga umwana w'umukobwa umubwiye par exemple uyu munsi nahora ndandaza amakara umubwiye ati ndafise na projet yo kudandaza amakara ntayarangurira ngaha yo kudandaza amakara ndayakura ruguru akaca kubwira ati yo ngize ide tukiri bato ti papa yaraturira amakara ticangize ide tukiri bato abana ababanyi baraturira amakara ahubwo rero ko bw'ivyo ndafise ibiti ruguru reka numve ko nobisaba tubiturire tubikoremo business abana nkabo jara abakobwa nzi mu mujyi wa Bujumbura ashobora kuzana ide nanje nkatangara ndanabashimira cyane
shimira abakobwa tuzi naye mukora business zanyu mbashiramwe agatege mu kubaganiriza ariko namwebwe muba muriko muranyubaka nubwo mutabizi hama ndumva ko iki kintu vy'ukuri mu cyumva hama kurangiza ndumva ko aka kantu mugasigarane ntube wa mutipe avuga gusa adacting adakora bo mutipe avuga yongera agira iki akora uwo mutipe ndibaza ko namwe mamumu apana vyandi vyo kukwizeza iki niki akakubwira projet zitari anku ukazorinda ko zitangura ukanabura ndibaza uwo mutipe nubwo mwa muri mu rukundo harabamwe akantu ko kumva umenga harimo kubeshanya kubwanyu mu bitahura gute aba batipe nyene nibo twiyamiriza dushaka umutipe ari serious umutipe adakoresha akarimi gusa abatipe benshi bukoresha akarimi muze muri itonda abakobwa bo twarabahagurukiye muze muri abatipe nyene bon ari serious mu vyakora adakoresha akarimi gusa oya shira mu bikorwa tubone yuko uri kurakora apana kutubwiza ururimi gusa ururimi ntirukora ruravuga gusa ego urumva ko Berize kano kantu nawe nagashimikiye ko vuga ibintu ushobora no gukora vy'ukuri twirinda amajambo ushobora kubwira umukobwa kuko je nakubwiye ko kukubwira ko ndagukunda kumbe haba harimo nakandi kantu ubwo gwego nibaze ko uri umutipe wabonye ko umukobwa ameze neza tugenda turugira ndabibutse ko tuvuganye kuri topic zibiri ingene wogira amahitamwo neza guhitamwo neza n'indi topic y'ingene wotsindira umutima w'umwana w'umukobwa ingene wo kwitwara ivyo wokora ingene wo muganiriza twayiboneye hamwe ndabibutse ko turi ku kibanza ciza cyane Nonara Hotel aho ushaka ico gufungura ushaka ico kunywa cyose bakikurosha hari service nziza cyane tugiye kuba tubana buri gihe tubereka service nziza ni kibanza ciza cyane ku bantu mushaka gukora imanza ama anniversaire abantu mushaka gukora ama seminaire ku bantu bashaka hari uburaro bwiza hakorera abametre cuisine vy'ukuri babizobereyemo guys babizobereyemo soon as possible turaza tubereka ama activity yabo vy'ukuri jewe ndabibabwiye ibintu ni utamu kabisa wabonye urufi rwaho wabonye umukeke waho guys munyaruke twese duhurire Nonara Beach Nonara Hotel haratesa vraiment hasa neza sinzi ko mubona inyuma yanje ngene hasi inyuma yanje vraiment hasa neza ibubafu bwanje uburyo bwanje hose hasa neza vraiment service zaho ziranyaruka imikeke utamusana jewe akubanzi barazi ko sanzwe nikundira gakoka jewe nashitse ndafungura ndarya neza turafungura neza canifatira nagakoka vy'ukuri ndi en forme ni kibanza vy'ukuri ushaka gusohokeramwo ushaka kuba worara byose amashambura arahari ushaka kuba ukoreramwo ama activité amasominaire ni kibanza gifisa ama jardin ni kibanza gifisa ama payote ni kibanza cyo gusohokanamwo n'umuryango ku bantu mushaka ahantu hacecetse iki coco rero baragikuye mu nzira mu vyumve kabisa guys trust me baragikuye mu nzira ndabashimire cyane mwe mwadukurikiranye ku mazina yiwanje ari Pasteur Nahimana twari kumwe na Berize ndagushimire cyane Pasteur ndagushimiye cyane bwaro bwiza bugeretse ku bundi gusubira kubana nawe ego from jewe vy'ukuri iyi weekend yari utamusana nubwo hari hagwiriyemwe akazi ndebibutsa abantu basanzwe bazi aho nkorera muri centre ville aho ngiye kuba nimuka nkorera ikigo citwa Top Multi Service Burundi sanzwe ari genda kirongoye ni company nayone iteye imbere vy'ukuri kubaza ama service yacu soon as possible ndaza ndabamenyesha ikibanza tugiye kuba twimukiramwe nari mfise akazi kenshi turiko turimuka vy'ukuri ntibyari vyoroshe ariko ndavuga ati inyuma yuko ndushe reka nze kuba mfata akantu kuri Nonara Beach kuko nakoreye amafaranga yiwanje ifo ko mbanza no kuja ahantu kwifata neza turi kumwe na bamwe tuba tumaranye weekend ejo twari kumwe na Berize twari kumwe na Parfait twari kumwe n'abandi bashitsi tuza kuba twifata neza kuri Nonara Beach uyu munsi dimanche ndavuze ati nta handi ho gukorera atari kuri Nonara Beach tugiye kuba tubana yo mu isomene yose nubundi nkomeza nimuka Top Multi Services kuma Burundi kuma service yacu soon as possible ngenda ndaberekana aho tugiye kuba twimukira ni muri Excellence House muri Centre Ville murahazi
ndaza ndabereka ibikorwa tugiye kuba twinjiramwo. Ndabatumire rero kuri mwebwe mwamaze gukora sabone umanze urabe ko vy'ukuri wamaze gufyonda no kuri karya gakengeri kugira uzubashe kuba ubona notification. Kora partage share nawe ubona uriko urabona kino kiganiro. Making sure kukora sabone kugira ngo tubashe kuba dukorana mu buryo bwagutse. Iki nimero zacu ngizo ziriko ziraca hasi, mushaka kuba muduhamagara jewe personal ndakuvugisha 24 hours 24/24. Izo nimero kuri WhatsApp hamwe na call urabona ko uba uturonka ari ikintu special ushaka ko tuvugana, niyo nimero nyene. Ndabashimiye cyane, ico mbasabira umugisha, ndabasabira amafaranga ntabure mu mifuko yanyu. Guys, aka kantu mukumve, tuzindukire ku mirimo, dukora umurimo tumeze neza. Ndabashimiye, Imana ibahezagire. God bless you.